urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe. Icambere nuko umuntu wese avuye mu gihugu cyo hanze ni nawe mushiranganje yatanguye gufata yavuga ati umuntu wese avuye hanze tubwirizwa gupima yuko muri bya bimenyetso twavuga hari ikimenyetso afisemo. Dukoresha thermometre hanyuma tukaba niyo bakuyemo yuko afise iyo yaragize contact n'urwaye virus. Hanyuma tumaze kugira iyo screening ku ma frontiere tukabona yuko hari umuntu donc abantu bakanguranye bafise bagaca bitaye twiketse ko umuntu ashobora kugira ingorane tugaca twasha tubashira muri quarantaine iminsi 10 n'ingana ni 14 de cette fois. Ikintu bavuga bita période d'incubation. Ni ukuvuga virus irashobora kuba mu mubiri iwawe ibimenyetso bikaza kwigaragaza inyuma y'iminsi 14 guhera bavuga ko ari guhera ku munsi umwe gushika ku minsi 14 avec une moyenne de 5 jours. Ni ukuvuga muri iyo minsi tuvuga tuti aha turaraba yuko atakimenyetso na kimwe uwo muntu yagaragaje cyane yuko virus ne s'est pas manifesté. Nivyo mubona ubuye turiko turagira. Ikindi cha kabiri ni kurinda gukora ku mate y'ubundi muntu kuko ucadufata yuko umwese ashobora kuba afise virus donc il faut pas toucher. Par rapport ya Ebola tugize imisi tumva aho usanga taux de mortalité iri proche ya 80%. Ubu tugira tuje kuri etape ya prevention twumvise le screening kuri frontiere duce tuja rero kuri prevention y'ama contact interhumain pour éviter gukora kuri les gouttelettes de salive. Mwarabonye muri iyo misi heze hari umukuru w'igihugu nabonye mu Boramukanya akoresha gatsinzi mwaza ko kubera iki kubera yuko le virus est loin situé des pieds très proche des mains. Sadukora rero ini pratique ya mbere nuko evita le contact interhumain. Tubigenza gute mu kuramukanya abajene dusantura mukanya gute ine tugize amachance umuntu ashaka kwandura baje turagira akantu kakabize urabona utunyene utuntu tubizu n'utuntu akola bita kuyambira guhoberana. Ibyo rero tubanza kubifuta. Hariho ubuhinga bwinshi. Indamukanya ya mbere ni gute gutya ku bantu bidakunda abona kumenga biragoranye cyane yo bya gute. Hariho uburyo nabonye utandukanye hagurukuze hano. Hari abantu mu kuramukanya bagira comme ça. Ariko twibukanye turaza kubibona mu nyuma iyi pratique irashobora kuba aussi dangereuse nitwagera ku bundi buhinga bwo gukorora. Abandi nabo bacagira gute baca bagira abana turi twatubize none si gutya ari akabizu kamwe kakandi ucugira komsa ucugira komsa. None ibiye abantu muna babigiraho muri ko murabona babigira oya
babigira abantu bagira gutya aho turi kuri contact rero tugira tuje mu gukorora kubera yuko amagoutlet twumvise yuko ashobora kwandukira umuntu dushaka dukorora gute en évitant de projeter le visage kuri we no kuvuga nk'uyu turi kumwe turabana uku quand je dois tousser je fais comme ça c'est bien iyi ni iyindi pratique idufasha kurwanya la transmission des gouttelettes d'une personne à l'autre ariko mwabonye ko twashizeho amavirusi ngaha mwabibonye ni ukuvuga accolade rero tugize les accolades comme ça je peux laisser le virus ku muntu tugize ya machensi kwa kundi je peux aussi laisser le virus ku muntu turi kumwe les amis turi kumwe ni ukuvuga twavuze ko uri kurakorora ari umuntu muri kumwe ari nko ku kazi mu biro tu dois te tourner un peu ça c'est une très bonne pratique turamaze kwikingira le contact avec l'individu mu byo kuramukanya turamaze kwikingira le contact avec l'individu mu byo gukorora ubu rero tugira tuje kwirinda le contact avec les surfaces abantu baba bakoze ko cyane bagize gute notamment ahantu abantu bashobora gukora cyane ari benshi ni umuryango kenshi ahantu hahurira abantu benshi umuntu yakoroye kwa kundi gukorora twavuga ashobora kuzibagira et il peut toucher le poignet du rouge. Alors comment est-ce que nous allons ouvrir la porte? Tugira gute dukoresha inkokora n'iki n'ukuguru kuvuga rero tubwiza kulimita gutusha les objets tutashoboye gukontorora yuko ziri free of the virus cyane naho zitari desinfected nicyo gituma henshi usanga umwanya wose ariko baradesinfecta kavuga ati on va tuer le virus. Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe.